kunda Imana umuremyi wawe kandi ukunde abantu nkawe bose nk'uko wikunda ubwawe. Imana idufashe cyane. Iyi ni teme y'ijambo ry'Imana tugiye gusangira namwe kuri uno munsi, akaba ari umunsi wa Mungu w'indwi, kandi tukaba turi mu ndwi ya mbere y'uno mwaka w'2022. Kristo Yesu akumpera umugisha cyane. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi. Kuri mwebwe ari rya mbere tubana, jewe ntunganya kino kiganiro kivuga butumwa, nkongera nkanakibashikiriza, nitwa Iradi Ndiho kubwayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane twishimikiza amajambo y'Imana, twumva ico Uhoraho Imana avugana nacu. Kaze. Turasoma amajambo y'Imana dusanga mu cete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto. Niho dusanga amajambo meza mazima ashimangira ku by'urukundo. Turasoma igice cya 13, icete cya mbere Paulo yandikiye ishengero ry'abikorinto, igice cya 13. Turasoma umurongo wa mbere kugeza ku wa 13, ariko jewe ndagarukira ku murongo wa 3. Mugabo uri ko arankurikirana bimubere byiza akomeze kugeza kuri 13 ngo atahure ingene urukundo ari ingabire iruta izindi. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga canke icyuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo, noba ndubusa. Ku murongo wa 3 haravuga ngo, kandi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturirwe, ariko ntagira urukundo, ntaco byomarira. Imana itubabarire cyane. Dusenga Imana. Mana ugira neza, Uhoraho databuja rukundo, ndagushima kuri uwo kwizigirwa kandi kuri uwo kwizego. None rero uyu munsi bikubereye byiza ko twongera kwibukanya icy'urukundo, ijambo ry'urukundo, ingene kibirenge kizima umuntu wese akwiye kubana urukundo. Kuko ngo nimba two kwihaya ingabire cyangwa tukirata ingabire ngo yisumba byose, iyisumba zose ngo ni y'urukundo. Kibirenge kizima, wewe uri rukundo, kandi niwe kutwigisha gukundana kandi ukanabidushoboza. Kuko urukundo ni ingabire ikomeye, si bose bayibana. N'abitwa bakomeye mu by'umwemo benshi usanga ari nta rukundo bagira, kandi udakundana ngo ntiyakumenye. Niko ijambo ryawe rivuga ngo iyo Mana n'urukundo, uyiyizi wese akwiye kuba rukundo. None ndakwinginge ushize ishaka n'ubugombe bwawe mu mitima y'abumviriza bose. Uyu munsi mwemu wawe yera agendera bumvise bose ijambo, abuzuza urukundo, abakuremwo ubugunge, abakuremwo ubwibone, abakuremwo gukomanara k'umutima, abakuremwo amacakubiri n'ikeba, mu izina rya Yesu Kristo. Urukundo rwuzure kandi rwiganzire mu mitima ya twese, ni mu izina rya Yesu Kristo mbesabye nizera. Amen. Nshuti ya Kristo uri kuranyumviriza, akenshi nkunda kubaza ibibazo, kandi muranyishura Yesu Kristo abampera umugisha. Ndakubaze n'uno munsi, mbega urafise urukundo? Ego urashobora kubukundana pe, urashobora kubukundana, kumva urakunda umugore wawe, cyangwa urakunda umugabo wawe, cyangwa urakunda abana bawe, cyangwa urakunda abagenzi abo mwigana, akuronse ntukarya wenyene. Ariko urukundo Bibiliya itubwira sugo. Yesu ariko aravuga ku by'urukundo, abwira abigishwa biwe ngo mukunde bagenzi banyu, ariko kandi
ikirusha ibindi n'abansi banyu nabo ngo nimwakundana ubwanyu, nimwakundana bagenzi banyu, umwe wese agakunda abo bavukana, umwe wese agakunda abo bakorana, umwe wese agakunda abo basengana. Ati burya n'abanyamahanga nawe nyene niko babigenza. Abasambanyi usanga bakundanye, imborego zirakundana, abaraho bakundana cyane, Imana idufashe gose, abarozi barakundana. Urukundo Imana igomba ko dukundana n'urukundo rurengana ukwikunda rukagenda kugukunda abandi, n'urukundo rurengana ukwibona we ubwawe mu gishingo cyawe ukahashira uwundi. Niyo mpamvu Pawulo yashimangiye kwiri jambo ngo urukundo ni ingabire isumba izindi. Ubandanije usoma munsi aravuga ibiranga urukundo nyarukundo ibyari byo. Urashobora kuba unkunda kubera dukorana ku kazi, mugabo akazi gaheze gwa rukundo rukaba rurapfuye, ubwo ntigwara urukundo. Urashobora kuba unkunda kubera tubanye, mugabo wimutse duhuye mu nzira ukankwepa, urumva wankunda kubera tubanye uje kumusaba umunyu sindakwime. Mugabo Pawulo aravuga ngo urukundo ku murongo wa 4 ngo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ngo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ivyarwo, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezerwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezererwa n'ukuri, rurenza ko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. Ngo urukundo ntaho rushira, ukuvugishwa n'Imana kuzokurwaho, ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokurwaho, ngo mugabo urukundo ntigwigera rushira. Imana idufashe cyane. Suzuma urabe umutima wawe nimba koko urukundo rufise. Urashobora kuba ufise ingabire yo gusenga, ingabire yo kuvugishwa, ingabire yo kuririmba, urashobora kuba ufise ingabire yo guhishurwa n'ukwerekwa, ariko ngo nimba ubuze ingabire y'urukundo ngo byose n'ubusa. Kandi nimba byose ari ubusa kubera utagira urukundo, n'ijuru uzoribura. Mbibutse neza Yesu ariko aravuga ku byo gukira imanza amahanga, aravuga kuri ba bantu yirukana akabajinjibura ngo nimumvireho simbazi, yabahoye kutagira urukundo. Baraje ngo mwami twarasenda abadayimoni mu izina ryawe, twarakoze ibitangaza tumugurura ibimuga duhumura impumyi. Yesu aravuga ati ibyo ndabizi neza ko mwabikoze, mugabo nari nshonje ntimwangaburira, nagenda gusa ntimwanyambika, nari mwibohero ntimwaza kundaba, mvireho mwankora biziramwe simbazi. Hano hantu bano bantu Yesu arabashinjibura, arabahinda ngo nimumvireho simbazi. Nibyo mwarasenga mu izina ryanje ibitangaza bigakoreka, mwaravuze ubutumwa bwiza, abantu benshi barihana, nibyo, ariko nta rukundo mwari mugira. Rero kubera ata rukundo mwari mufise, mw'ijuru ntimwinjira. Abatagira urukundo nta kibanza bafise mw'ijuru. Raba nawe utazobura intera y'ibikorwa byinshi uriko urakorera Imana kubera utagira urukundo. Ngo urukundo ntirunezererwa ibyaha by'abandi, runezererwa n'ukuri. Ariko mu rusengero abakristo bubu yumvise uwo baririmbana yaguye mu cyaha, haguca bugufi ngo musengere ku Mana, niwe atangura kumwararaza. Mwarimu agomba yuko pasiteri bamufata ariko arasambana cy'abapasiteri, wawundi bamuhagarike nawe acaduga ipeti. Mu rusengero abantu barahimbagwa bumvise n'akayaguye, bamuciye ngo bamwirukane mu rusengero, harabagira n'iminsi mikuru kandi baririmbana. Ndagomba ngo usuzume urabe mu mutima wawe, hari abantu bakicuzuye injyane z'amoko n'amacakubiri kandi bari mu rusengero. Tuvuze ibyo mu Burundi n'u Rwanda hoho n'intambara zikomeye cyane, twavuse hari injyane zikomeye z'amoko, wumva iby'abahutu n'abatutsi n'abatwa, kandi na n'ubu twitwa yuko twakiriye agakiza, abantu baracambara iyo kositime y'amoko. Ukumva no mu rusengero ngo sha ngo je ngo mutansuzura ngo ndumuhutu kandi ngo yaburiye ngo turahura, ubundi nayo ngo sha ngo ntunyubahuke ngo batutsi ngo nitwubahuko. Imana dufashe cyane gusa iby'abatwa ndavyihoze, ariko nagomba ngo wumve neza nimukiri mw'injyane z'amoko, wumve neza nimukiri mw'amacakubiri y'agatumba, wumve neza nimba gutanga imbabazi bitakurimwo, nta rukundo ugira. Kandi nimba umeze bene uko naho ukorera Imana ijoro n'umurango ukabiruguya, mw'ijoro ntuzoshikayo. Kisa tubabarire cyane. Igituma mvuga uko ni kubera ko urukundo ngo ari bwirizwa risumba yandi. None ni watsitara ku ibwirizwa risumba yandi, egome base ntiwatukanye, egome ntiwibye, mugabe ibwirizwa risumba yandi ry'urukundo ryarakunaniye, uzoja mw'ijuru?
yawe umbwira ko utazasiga uzabana nanjye. Matayo igice cya 22 3-4 kugeza kuri 40. Ibwirizwa rikuru. Abafarisayo bumvise ko Yesu yajoreje abasadukayo bakoranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigisha w'ibyagezwe aramubaza amugeza ati, mwigisha, ibwirizwa risumba yandi mu byagezwe nirihe? Aramwishura ati, mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo ni ryo rihambaye rya mbere. Hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo, niri, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Kuri ayo mabwirizwa yompi ibyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo byeneye nako Imana idufashe cyane. Kundisha Uhoraho Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose n'ubugingo bwawe bwose, urangije ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kandi mugenzi wawe sujya muririmbana, sujya mubana, sujya muvukana, sujya mu muryango w'iwanyu. Mugenzi wawe ni wowe undi muntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana nk'uko nawe waremwe mu ishusho y'Imana. Nimba atari wo mu bwoko bw'iwanyu, nimba atari wo mu gihugu cy'iwanyu, nimba atari wo mu ntara y'iwanyu, wewe nk'umukristo umenye neza kuri umwana w'Imana, kandi bose baremwe n'Imana, kandi twese dukomoka kuri sogokuruza umwe Adamu. None rero muze dukundane, kandi ntimukunda bagenzi banyu gusa, n'abansi banyu nabo mubakunde, nicyo Yesu Kristo yadusabye. Imana itugirire neza. Nuko ijambo ry'Imana narifise nsangira namwe kuri uno munsi niri, umwe wese nagende arimbore mu bugingo bwiwe, yige rino jambo ry'urukundo arimenye kandi arigendere. Kristo Yesu abampera umugisha cyane. Nuko inshuti ya Kristo, iri niryo jambo ry'Imana narifise nsangira nawe kuri uno munsi. Kandi kuri uwo wese yumvirije buno butumwa bwiza bukagira icyo bumufashije, ndamwinginge ino audio ntayigumize ko ayikwiragize mu bandi henshi cyane gose hashoboka, mu magroupe ya WhatsApp murimwo aho urutonde rubibemerera, eka mbere no mu bandi bose mufise nimero zabo za WhatsApp, kugira ngo kumbure nabo bafashwe nkuko namwe mwafashijwe. Hama ikindi naco ndashimira abo bose batubwira ko ubutumwa bwiza dutanga muri ministeri ijambo ry'umunsi bushishikara kuza no kubakomeza mu buryo bw'imwemu. Mushishikare muca muri rya rembo ripfunganye, nico numva no bipfuriza. Mukomeze gusenga kandi ubudasiba kugira ngo satani ntabanyagire mwitiro. Ikindi naco turashimira cyane gose abo bose badufata mu mugongo mu masengesho, eka mbere no mu buryo, kuko ministeri ijambo ry'umunsi irakeneye cyane gose imfashanyo yanyu y'amasengesho n'imfashanyo yanyu y'uburyo, kugira ngo ibikoresho tuba dukeneye, ari ivyapfuye bisabwa gusubirizwa, ari bishasha bisabwa kugugwa, ivyo byose biboneke kugira ngo ubutumwa bwiza bushishikare gutera imbere kandi umurimo w'Imana waguke. None rero kuri mwese Kristo Yesu abampere umugisha cyane. Hama kuri wewe ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira imisi yose iyo butanzwe inbox iwawe, eka na wewe utari bwigere wakira gakiza mugabo ukaba wahisemo gufata ingingo yo gukizwa, canke wari warigeze kwakira gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha, canke ufise ikibazo icyo ari cyo cyose canke umutwaro wifuza ko tugufasha mu manuro canke mu masengesho, ndondera ku nimero zanje za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 265 9948883260, tuzobigufashamwo uko mpamvu w'Imana azobidushoboza kose. Vyongeye ndabibutse neza mwese mukurikirana ikiganiro ijambo ry'umunsi ko buri munsi wose wa gatandatu w'indwi twama dufise amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28 atakujya atakunywa ku murango no mwijoro, kugira ngo twisengere kandi dusengere n'imitwaro y'abandi. Uwo wese yifuza kwifatanya nacu muri ayo masengesho arahawe kaze imisi yose ya gatandatu burindwi. Urutonde ruzohora rutangwa iyo ayo masengesho tuyimirije, kandi uwo wese arahawe kaze. Byongeye mbibutse yuko ikiganiro ijambo ry'umunsi kiriho kuri Facebook, kuri page ijambo ry'umunsi ministry, no kuri YouTube kuri channel ijambo ry'umunsi ministry. Genda kuri Facebook wandike ijambo ry'umunsi ministry, ucugira search mu pages, urabona page ya ministeri ijambo ry'umunsi, ucufyonda kuri like. Hamuje kuri YouTube ugire search urondere channel yitwa ijambo ry'umunsi ministry, umaze kuyibona ntiwibagire gufyonda kuri subscribe, kugira ngo ubutumwa bwiza buzora bucishwa mu nyandiko kuri Facebook kuri page yacu, n'ubutumwa bwiza bwa video buzoca kuri YouTube kuri channel yacu ubuze bugushikire. Bizogira ikimaze kinini cyane gose, kuko turifuza yuko ubutumwa bwiza bukwira hirya no hino mu nzira zose
bishoboka, haba kuri WhatsApp, kuri Facebook no kuri YouTube. None rero nimwagenda kuri Facebook nimwibagire gufyonda kuri like kuri page yacu ya Facebook Ijambo ry'Umunsi Ministry. Nimwaja kuri YouTube nimwibagire gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube Ijambo ry'Umunsi Ministry. Kristo Yesu abampera umugisha, naho ubutaha mugubwe neza. Oh, yeah,